Isawa n'isawa muraho murakomeye ndaho ndashima Imana, hama nashatse kubashimira mwebwe mwantabarije, Mama abahezagire kubera ntivyari vyoroshe cane, nari mfise ikibazo co gukubitwa, ikibazo c'umuhungu wa bosi yarangerageza cane agashaka kumfata ku nguvu no kudafungura neza, ivyo rero ntivyari vyoroshe, rero numva nobashimira cane mwebwe bavyeyi banje mwantabarije, Umwami abahezagire, nkaba nshimiye na ofisi yacu ya Rugabishi, Imana ibahezagire cane, ubu narasubiye ku kazi, ndi muri ya nzu nyene niyo ndi, kugira nsubire ku kazi habaye urwandiko, rero numva nobashimira rwose rwose cane, haba Umwami abahezagire cane, Uyu ni mwamane mufise umutima umurundikazi w'urukundo, yitwa muzofashe n'abandi bafise ibibazo nk'ibi. Iradukunda Fidelite. Iradukunda Fidelite murumva ko aje ashima, agashimira abamufashije. Inyuma yo gutabaza ari muri Arabia Saudite, ambasade y'Uburundi yaramutabaye, hanyuma na agence yamurungitse muri Arabia Ardawish twarayihamagaye, nukuri ivyitwaramo neza iramutabara, turabibashimiye natwe. Yari afise ingorane z'uko umuhungu wa bosi wiwe yashaka kumufata ku nguvu, bakamukubita ntibamuhembe neza, n'ibindi bijanye n'amakontara, mugabo cane cane ibikomeye vyari vyo kumukubita no gushaka kumufata ku nguvu. Ibi vyose vyaraheze, ambasade y'Uburundi yarishikiye aho yaragorewe, kuri agence yo muri Arabia, kuko yari amaze kuva mu kazi arisubiza kuri agence, mugabo yaramerewe nabi, aho yari afungiwe yarameze nk'ufunzwe, hama barumvikana na bosi we bagira amasezerano na ambasade n'abakoresha biwe, n'ukuri aramutwara amusubiza ku kazi. Ubu arashima avuga ati akazi ni sawa, ntawongika inuma, icumba canje cararacuguruye binjira uko bashaka, baciye bampa urufunguzo rwanje, ubu ntawunsanga mu cumba. Akadushimira rero, natwe turamushimiye, ntitwashimye kuvuga vyinshi, umuco wo gushima ni mwiza, ariko hariho n'ivyo nigura, hari abantu mudatanga témoignage, kandi n'ubu nyene reka ndamunegure, kuko naramuhamagaye ndamubwira ati reka ngire record, ibi vyose ndiko navuga vyivugire, mugabo ntiyashimye kubivuga, ntivyanezereje, kubera ko ico bifasha abantu barumva ingorane uba wari ufise n'ingene zakemutse, bakumva ukuntu vyagenze bakiga. Hari n'abavuga ukuntu baba bahohoterwa mu nyuma bigakemuka, bagaca biga nabo bakamenya vyinshi. Ubu rero ntiyabishimye, ariko siwe gusa n'abandi barabigira. Ni vyiza ko iyo ibibazo bikemutse uca ushima, ukanavuga nka témoignage, iyo uri ku kazi nyene bimeze birafasha abandi. Ikindi nkunda ni kirya abantu bavuga batanga amatémoignage ukuntu babaye mu kazi kabo, kugira ngo abandi babigireko, bakababwira ko kizira kugira ubwoba n'ibindi n'ibindi n'ibindi. Rero ntaco, mwavyumvise ko ashima kandi akavuga ati vyaragenze neza, ariko siko tuba tubishaka. Iyo bigenze neza uraza ngaha kuri telefone tukaganira, ugatanga agatémoignage gatoya, bimotiva abandi. Ntaco, nshimiye rero abantu bose bagize icyo bakora, nka ubuyobozi
ubuserukizi bw'Uburundi muri Arabia Saudite babikora neza nukuri. Imana ibahezagire. Reka nongere nabavunire akagohe mwebwe bakobwa, zamufata pasiporo zanyu muzifotore, muzibitse imiryango yanyu canke muzibitse abagenzi canke muzipostinge kuri za Facebook za YouTube, muzibike mwibanga, muzigire unlisted canke prive, kuko hari igihe ukenera pasiporo utari buyironke. Abantu bakunda kuzimira gura n'ivyago turakenera amapasiporo yabo ntituyabona. Ukiyibona yifotore uyibike. Imiryango namwe y'abantu bari muri Arabia, mubonye mubuze umuntu nyarukira hajya ahantu hamurungitse musabeho fotokopi ya pasiporo bayibahe, hanyuma mumurondeze muyifise, bizobafasha. Gira amahoro. Nta byinshi novuga usibye gushimira umwe wese mu bitanga mu kugira partage ikiganiro canke abiyandikishije bagize sabone. Nta n'ivyo ndabahamagarira by the way, bigenda namwishe nawe murayikeneye. Ni sawa meze neza murakomeye. Papa wanje nashatse gushimira ku vyo wankoreye, warakoze vyinshi cane, Mana aguhezagiye. Iyo ataba wewe ntivyari vyoroshe cane, ndakumana sivyo nuko naguhereza Imana izokumpembere, warakoze ibikorwa bikomeye cane. Ego hama mwarakoze cane, mubandanye mufise umutima w'urukundo nuko muzofashe n'abandi bafise ibibazo nk'ivyo mfise. Hama mwarahezagiwe.